ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza bakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbahaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa gatatu, tariki ya gatatu kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru yacari bw'ibando kuri uyu mugoroba, turaza kubabwira ko BBC Gahuza Miryango kuva uyu munsi yimukiye i Nairobi muri Kenya, ivuye i Londres mu Bwongereza aho yari imaze imyaka irenga 30 ikorera. Isaba byumva babyakiriye gute? Radio BBC Gahuza Miryango ndi inshuti yayo kandi ni radio nziza, ni radio y'abaturage, ihuza abantu rwose akazina ryayo. Ibitekerezo mwagize ni cyiza, mwakoze kuba mugiye kutwegereza radio yacu, radio rwose ihuza abaturage. Mendi makuru Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo bazasinya amasezerano y'amahoro i Washington ejo mu gihe imirwano igikomeje mu burasirazuba bw'iki gihugu. Turaza kubabwira ko mu Rwanda uburanga bwa tatu burimo gutera indi ntera, ariko se abahanga mu by'ubuzima barabivuga iki? Mu kanwa twese turabizi neza ko niho hantu hambere mu mubiri w'umuntu haba microbe nyinshi. Niba winjije urushinge mu mweshinya, haba hari amahirwe y'uko izo bacteria zishobora no kwinjira mu mubiri wose. Turabamenyesha ko kuri uyu mugoroba nta kiganiro cy'imikino ndetse n'ikiganiro cy'abagore gihari. Ayo makuru ahagarariwe na Chancellor Abimana. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, reka twumva amakuru agezweho twateguriye na Jacques Das y'undi mundo. Umugwa mukuru wa Cuba Havana n'uburere butandukanye bw'ico gihugu vyagiye mu kizime bitewe n'isambuka rikomeye ry'uburyo butanga umuyaga nkuba. Ni inkuru y'umesha makuru wa BBC Swami mumva muri rya Siriake muhawe nayo. Ikibazo kimaze igihe kirekire c'umuyaga nkuba muri Cuba cageze habi gusumba muri indwi mu gihe gisata kijejwe ico gikorwa kiri mu ngwane yo kuha abawukeneye. Abanyagihugu bavuga ko bagiye mu mwijima bukwi na bukwi kandi hose. Leta ntaco irashikiriza ku cabiteye canke igihe umuyaga nkuba wogarukira. Ku mugwa mukuru Havane hamwe na byinshi mu bisagara byo mu burengero baracarindiriye kumenya ryari umuyaga nkuba uzogarukira. Mu mwaka uheze ico gihugu cagiye mu mwijima inshuro zitanu zose. Igihugu ca Cuba kandi kiri mu ngwane yo kubura igitoro, imfungurwa hamwe n'ibindi vyankenerwa mu gihe kiri mu ngwane z'ubutunzi zimaze imyaka irenga 10 zagiye kunyururwa n'ibihano vya Amerika bifise intumbero yo guhatira ico gihugu guhindura politike yacu. Iyo yari inkuru ya Mimi Swaibi. Umukuru w'isacandukijejwe atakazina muntu yagirije abategetsi b'u Buganda gukoresha amayiri yo kuburabuza muri gihe himirije amatora. Fokatuk yasabye ko haba amatohoza yigenga kubivugwa ko hari abahagarikwa hadakurije amategeko, abanyuruzwa n'abakubagurwa mu gihe igitutu no kuburabuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'ibimenyesha makuru bigenda vyiyongera. Ku myaka 81 President Museveni yizeye ko kubandanya aramutswa Ubuganda ubutegetsi asanzwe amaze ko imyaka irenga 40. Iyi ni BBC. Abategetsi ba Buraya bashyize ku masezerano ajanye no guhagarika burundu gukoresha gaze na petroli biva mu Burusiya bitarenze mu mwaka wa 2027 nk'imwe mu ngingo itumbereye gukaza ibihano kuri ico gihugu cagirizwa gushoza intambara kuri Ukraine. Iyi ngingo ibonwa nk'induka rikomeye rya politike y'ibihugu vya Buraya mu bijanye no kwigenga mu gisata c'amasoko ntanganguvu. Kuva Burusiya butanguje ico bwita ibikorwa bidasanzwe vya gisirikare muri Ukraine haraciye hafi imyaka 4. Uwo muryango wagiye ubufatira ibihano bitandukanye mu gisata c'amasoko ntanganguvu nk'uko bisigurwa na Ursula von der Leyen arongoye komisiyo ya Buraya. Uno munsi gaze yinjira ivuye mu Burusiya yaragabanutse iva ku bice 45% intambara igitangura. Ubu kabigeze kuri 13%. Amakara yinjira nayo nyene yaragabanutse. Yavuye kuri 51% gushika ku busa. Na peteroli yinjira yavuye ku bice 26% ubika bigeze kuri 2%. Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongereje ukuvuga nabi abimukira bamuka muri Somalia, aho yabwiye abamenyesha makuru ko adakeneye kubona abanyasomalia muri Amerika, akavuga ko igihugu cabo mu majambo yakoresheje atari ciza.
iri jambo ryahuriranye n'amakuru avuga ko igisata ca leta ya Amerika kijejwe abinjira n'abasohoka kiriho gitegura guhiga abanyasomalia baba mu bisagara vya Minnesota, Minneapolis, St. Paul mu buryo butemewe n'amategeko. Abanyasomalia baba muri ivyo bisagara baba 180, benshi muri bo bakaba bafise ubwenegihugu bwa Amerika. Latifa. Urakoze cyane Gildas. Iki ni ikiganiro cyariye cya BBC Gahuza Miryango, aho tukumenyesha ko kuva uyu munsi igiye kujya ikorera i Nairobi ivuye i Londres mu Bwongereza, iri maze imyaka irenga 30 ikorera. Dukomeje n'aya makuru, reka tujye i Washington aheje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazasinya amasezerano y'amahoro. N'amasezerano yitezwe cyane kuzafasha kurangiza intambara imaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Kongo n'ingaruka zayo ku karere kose. Inkuru irambuye turagezwaho na Prime Ndikumagenge. Uretse abategetsi b'u Rwanda na Kongo baje bamaze gushika i Washington, hari n'abandi barimwo uw'u Burundi nawe bamaze kuhashika. Aba Kenya n'aba Uganda batumiwe kwitaba ibirori byo gusinya ayo masezerano. Ibiri mu masezerano azosinywa ntibiraje habona, ariko bizoba bishingiye ku mushinge wari wasinywe mu kwezi kwa gatandatu n'abashikiranganje b'imigenderanire ba Kongo n'u Rwanda, gushika ubu utigeze utuma intambara ihagarara. Nuba ahubwo imaze iminsi yasubiye gukara. Kuwa kabiri muhari M23 wavuze yuko ingabo za leta ya Kongo zagavye ibitero vyo mu kirere bikomeye mu ntara ya Kivu y'Epfo, mu bice vya Katogota, Luvungi, Kaziba, Ho Plateau, Chivanga, Hombo, Kasika na Mwenga. Hamwe muri aho hakaba hatari kure y'umupaka n'u Burundi. Mu itangazo ryayo M23 yanagirije ingabo z'u Burundi ko ziri mu bandi bafatanije n'ingabo za leta ya Kongo muri ivyo bitero, ivuga ko bigabwa biturutse mu Burundi kandi ari naho ngo bitangirwa amategeko. Umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo, General Major Ekenge, nawe yavuze yuko M23 ifashijwe n'u Rwanda ariyo yatanguje ibitero irenze ku gahengwe mu gikorwa avuga ko kigaragara ko kigamije gutoba ibiriko birakorwa kugira amahoro agaruke mu buseruko bwa Kongo. Hagati aho M23 ntiri muri ayo masezerano ya Washington, ibiganiro vyayo na leta ya Kongo bibera i Doha ku buhuza bwa Qatar, kandi navyo nyene ntaco birahindura ku ntambara kuva hasinywa amasezerano ya mbere mu kwezi kw'indwi. Abategetsi ba Kongo kandi bagumye basubiramwo ko atamasezerano azoboneka u Rwanda rutavanye ingabo zarwo ku butaka bw'ico gihugu. Umukuru w'u Rwanda nawe aherutse kuvuga yuko afise impungenge kuri aya masezerano mu kwagiriza abategetsi ba Kongo ko uyu munsi bemera iki bwaca bagakora igihushanye naco. Ico nico cuka kirangwa ku rubuga rw'intambara no hagati y'impande zitandukanye mu gihe buca hasinywa aya masezerano ya Washington hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ko Washington yoba igiye gutuma ibintu bihinduka mu karere kuva aho bukera no kubitega amaso. Pwimende ku magenge, BBC Gahuza Miryango i Londres. Nyuma y'imyaka 30 BBC Gahuza Miryango ikorera i Londres mu Bwongereza yimukiye ku mugaragaro i Nairobi muri Kenya. Ni impinduka ibaye kuko igiye gukorera mu karere k'ibiyaga bigari. Ku murongo w'iyakure z'umuturi kumwe na Fele Gakwaya wari umuyobozi w'agateganyo muri BBC Gahuza Miryango. Fele, mu kiganiro cy'ejo ni mugoroba wabwiye abakurikira BBC ko wari umaze imyaka igera kuri 29 kuri iyi radio. Muri iyo myaka ni ikihe kintu gikomeye uzakomeza wibuka cyagushimishije ukora aka kazi? Nashimishijwe na byinshi, ariko icyo navuga cya mbere mpereye ku itangiriro ni ukuntu twashoboye guhuza imiryango irenga 100,000 nyuma y'amahano yaramaze kuba mu Rwanda muri 1994. Hanyuma tukabona abantu nabo bagiye badutabaza bavuga ko babuza ababo, babuze irengero ryabo. Hanyuma twabaha ijambo babivuga bagahita babona abantu bababonetse. Ikindi cya gatatu kitazamva ku mutima ni ukuntu twavugaga amakuru, noneho amakuru tuvuze abantu bayumva, bigatuma niba bari bateguye ngo gukora ibibi bakabihagarika kubera ko twavuze cyangwa se twahishuye umugambi mubi byari bigiye gukorwa. Ibyo twagiye tubikura he? Twagiye tubikura mu bantu batwumva, abakunzi ba BBC bagenda batubwira bati ntabwo mushobora kumva Gahuza Miryango ibintu irimo irakora muri kano karere, muvuga inkuru uwo mwanya abantu bari bateguye gukora ibintu bibi bigapfa. Icyo kintu rero ntabwo kizamva ku mutima. Ni byinshi, ariko ibikomeye cyane numva ari ibyo ngibyo bitatu: kubona dushobora gusigasira ubuzima bw'abantu, guhuza imiryango no gukumira ikibi. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane numva byankuze.
Feri, abakuzi ba BBC Gahuzamiryango bashobora kwibaza bati se ko Feri agiye, aba ikipe usize i Nairobi wavuga ko udusize mu maboko meza? Ubundi amaboko Latifa, amaboko avuza umurage mwiza. Umurage rero BBC Gahuzamiryango ibasigiye ubu ngubu ni radiyo mpuzamahanga ndetse inakorera ku mbuga nkoranyambaga, ikaba ariyo iri ku isonga ubu ngubu mu karere k'ibiyaga bigari. Icyo kintu rero cy'uwo murage ni ikintu gikomeye cyane, cyo ni amaboko, nakita ko ari amaboko abashyigikira. Ubwo ndashaka kuvuga ariko amaradiyo avuga mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari, amaradiyo yo hanze avugira hanze. BBC Gahuzamiryango kandi ubu ngubu ikaba irimo iranaboneka ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ni ibintu tutatangiye dufite, biduha uburyo bwo gukurura abandi bantu bashobora kutwumva no kutubona, noneho bigatuma noneho dushobora kugera ku bantu benshi cyane. Ayo ni ayandi maboko, kubona mushobora kugira abantu babumva bari hirya no hino. Ikindi cya gatatu, hari abafite inararibonye musigaranye, kandi noneho hari n'amaraso mashyashya nkawe Latifa, utuzaniye amaraso mashyashya, hari ubumenyi ufite. Ibyo byose rero ni amaboko mugiye gushyira hamwe akazabyaramo umusaruro ukomeye. Yego, hano muri studio za BBC Gahuzamiryango i Nairobi turi kumwe na Dina Gahamanyi. Dina, nk'umuntu urambiye muri uyu murimo dukora w'itangazamakuru, niki wakwizeza abakurikira BBC Gahuzamiryango? Urakoze Latifa, ni byinshi twabizeza abakurikirana BBC Gahuzamiryango. Turabizeza yuko tuzabaha amakuru meza nshaka kuvuga nuko ari amakuru asesenguye, amakuru atagira habogamiye, amakuru acukumbuwe muri rusange, kandi amakuru yoroshye kugira ngo umuntu ayakurikirane. Nk'ikipe nshya y'abanyamakuru tuje turamaraso mashya nk'uko Feli yaramaze kubikomozaho, ese mwiteguye gute kuzahangana n'ibibazo n'ingorane bishobora kuba byatubaho nk'amaraso mashya ni Nairobi? Mu by'ukuri ndibaza yuko nta bibazo bikomeye muzagira. Ibibazo umuntu ari we wese yagira, yaba mutoya yaba mukuru, ni ukuvuga ngo ni ibibazo wenda by'ubuzima bisanzwe, ariko mu byerekeranye umwuga nta kibazo rwose muzagira, ahubwo murisanga. Hano muziga ibintu byinshi kandi muzagira umwanya wo kugira ngo mushobore guha ubumenyi mufite ababumva. Dina Gahamanyi arakoze cyane, yari umuyobozi mukuru wadufashije kugira ngo tugere kuri uru rwego rwo kuba BBC Gahuzamiryango yava i Londres mu Bwongereza ikaba igeze inaha Nairobi muri Kenya. Dukomeje n'iki kiganiro, BBC Gahuzamiryango isanzwe ikurikiranwa n'abatuye mu karere k'ibiyaga bigari no hanze yako. Mu Rwanda no mu Burundi bagize icyo bavuga ku kuba iyi radio itangiye gukorera i Nairobi. Radio BBC Gahuzamiryango ndi inshuti yayo kandi ni radio nziza, ni radio y'abaturage, ihuza abantu rwose akazina ryayo. Ubwo rero twishimiye cyane ko BBC igiye kuza hano mu karere, iyi inshuti yawe iri kure ikaza hafi yawe, urumva muranasura mukanamenyana. Nuko uyu munsi mwe nzaza gusura studio za BBC njenganira n'abanyamakuru bayo rwose. Itekerezo mwagize ni cyiza, mwakoze kuba mugiye kutwegereza radio yacu, radio rwose ihuza abaturage. Ivyo biganiro bahora bakurikirana ngaha bakiri Londres, tuvuga ko babironka ku mwanya, muga ko mubaje ngaha muri Afrika bazobironka ku mwanya nka kujya bitegerejwe, natwe turyoherwa cyo turumviza ibiganiro tumerewe neza. Dusako bogwiza ibiganiro tukaza turumviza byinshi kuri so ni ikintu cyiza cyane kuba bari baragize igitekerezo bwa mbere byo gutanga ayo makuru mu Kirundi mu Kinyarwanda. Byari byiza cyane kubuza, ndumva ibintu mwakoze n'ibintu byiza, ibintu mwakoze ni byiza, ni ukuri kude chapeau, mukomeze mwaguke. Ko nicyo kintu cyanshimishije n'abandi bantu cyabashimishije. Ukuri twazakire neza cyane ko imaze gushika ngaho muri Nairobi, yoshika no mu Burundi wacu, kandi ikazohurira twibuka Barundi turakunda ibiganiro byayo n'amakuru yayo,
ntizi twibagire mu kubyatumenyesha amakuru agezweho nk'uko yahora ibikorera turakunda cyane cyane nka twebwe abantu bato bato kumenya ibitwerekeye bijyanye n'ibintu by'ibisumwa bijyanye na politike tukamenya ati mu gihugu bimeze gutya ibijyanye n'ibitoro bakatwibuka ingene bimeze turaryoherwa cyane iyo turiko turumva inkuru nk'izo kuri BBC bariko baratuha amakuru nk'ayo nk'abanyarwanda tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda kuba igiye kutwegera bigiye kudufasha kuvanaho inzitizi zimwe na zimwe kuba wenda twashakaga kuba twakwegera ku cyicaro cyayo ntibidukundire bamwe dutuye mu karere k'ibiyaga bigari kubera ko nk'irondera aho yakoreraga ni kure bituma rero numva ko noneho kubera isanzwe ari BBC gahuzamiryango igiye noneho kubitwegereye kurushaho tubahaye ikaze muri Isanga mu karere k'ibiyaga bigari Nairobi ntabwo ari kure cyane bizatuma tubasha kuyisanga tuyigezeho ibyifuzo byacu itwegereye. Abo ni bamwe mu bakurikira insambirizi ya BBC gahuzamiryango dukomeje kubagezaho ikiganiro cyihariye cya BBC gahuzamiryango dukomeje kwibutsa ko yatangiye gukorera i Nairobi kuva kuri iyi tariki ya 3 kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Sabaturage gusa rero bagize icyo babivugaho n'abategetsi bo mu karere bagaragaje imbamutima zabo. Mugenzi wacu Syria Kemawe nayo yavuganye na Ministry w'itangazamakuru mu Burundi Gabi Bugaga abanza kumubaza uko bakiriye BBC gahuzamiryango mu karere. Twebwe iyo ngingo tuyakira neza cyane nk'iyo radio BBC ije ikorera mu karere duherereyemwo irafasha cyane gose mu guha amakuru abayakeneye hanyuma irafasha kandi n'ibindi bimenyesha amakuru ingene bisunga mu kurondera amakuru nka BBC kuko bo bafise bazobereye mu kurondera amakuru n'ingene bakora inkuru ikaba inkuru yumvikana yatohojwe neza. Aho rero turabona yuko abamenyesha amakuru bacu nabo nyine bazohora bakurikira kumviriza ingene iradio nka BBC bungura ubumenyi muri rusangi biraduhimbaye. Leta muri mwo n'ubushikanganje nyene mugiye gukorana gute na BBC kugira ngo ivyo muhejeje kuvuga bishobore kuja mu ngiro? Haba hariho amasezerano tugiriranira mu gukorana ikiza kuba kibi gusa n'igihe bishika nk'ikinyamakuru kanaka singombye guduma ku rutoki radio BBC ariko nayo yagize kugira ibibazo yarigeze kugiriranira ibibazo na leta y'u Burundi. Ivyo navyo nivyo twashaka yuko bitosubira nibaza yuko ibihe byashitse byatwigishije ingene zagukorana aho rero mukamenya yuko binyamakuru nivyo ko bifasha mu iterambere ariko navyo nyine hari gihe bishika bikonona tukibaza yuko atacotuma hagira urenga karimbi na cyane cyane ngo akore bitandukanye n'icyo amategeko amurekurira akora ibindi. Ariko rero uretse na BBC hariho n'abamesha amakuru bamwe yavuga yuko hari gihe basaba nk'ibiganiro urundi ruhande cyane abo muri leta canke no mu bindi bisata bitandukanye vyigamiye leta ugasanga ntibashoboye kubaha amakuru aho akamumwotera n'akahe nk'ubushikanganje bujeje kumenyesha amakuru. Aho mpagaze naha muri rusangi iyo bajijwe ikintu usanzwe ujejwe ugomba kucishura kuko nta wundi muntu aba ashobora kukibazwa atari wewe ukijejwe. No hamagarira abantu bose bashobora kubazwa ku bibazo biri mu bisata bajejwe kuko ibinyamakuru novuga yuko ari ikiraro canke umugozi wunze imigenderanire hagati y'abene gihugu n'ababaserukira. Akarusho mwiteze ko kuba BBC yegereye mu karere ahari abasanzwe bavuga ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda nakahe? Twizeye ko izogira uruhara mu guteza imbere n'ibindi bimenyesha amakuru bisanzwe bikora akazi mwe nako no guha amakuru atohejwe neza abene gihugu kugira ngo bashobore gutahura ukuri aho kuba kuri. Tubakirije yompi tukaba kandi tubahaye n'ikaze bagaruke ngaha mu Burundi buguru ibiro byabo. Uwo yari Minisitiri w'itangazamakuru mu Burundi mu kiganiro yagiranye na Syria Kemawe nawe yose muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakiriye gute kuba BBC gahuzamiryango yatangiye imirimo yayo i Nairobi. Bigira umwami Kongolo Jacques n'umwe mu bajyanama ba perezida w'iki gihugu cya Kongo ukunze gukurikirana amakuru yacu. Ni ikintu ciza cyane parce que BBC ni radio yizewe idakora nk'aya ma réseaux sociaux yandi. Amakuru ava kuri BBC aba ari amakuru ari authentique kandi ari verifié
bigatuma rero abantu bayagirira icyizere cyane kandi ahantu hose. Ni ukuvuga ngo ahantu interineti zitari, ibihugu byacu bimwe hari ahantu henshi hatari interineti, kandi abantu bose ntibize ngo barakoresha amatelefone kugira ngo babashe gusobanukirwa cyangwa se gusoma amakuru ahatambuka. Rero radiyo ya BBC iracafite umwanya munini cyane ku bufasha bwo gufasha abaturage bose kumenya amakuru ahatambuka mu isi. Rero kuba yegereye ikaza mu karere, twebwe tubona nk'inyungu cyane zikomeye. Yegereye uturere ururimi bakoresha turimo nk'ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge mu burasirazuba bwa Kongo. Bishatse kuvuga ko ku ruhande rwacu twabyakiriye neza cyane kandi turabishima. Uwo yari Bigirumwami Kongolo Jacques, umwe mu bajyanama ba perezida wa Kongo. Juventine, ku mbuga nkoranyambaga ndabona hari benshi badukurikirana, ese baravuga iki? Urakoze. Reka duhere ku nkuru yanditswe ku rubuga rwacu ivuga ko Perezida Kisekedi na Perezida Kagame, umwe n'u Rwanda undi n'uwa DRC, bagiye guhurira Washington, bagezeyo hanyuma ejo bazashyira umukono ku masezerano. Uwitwa Juvenal Ngendakuriyo yanditse ati mpora numva basinya, ese intoki ntizizarwara amabavu kuko intambara zanze kurangira hariya hantu. Dieudonné Habimana we yanditse ati Imana ibibemo kabisa, Kivu nayo ihumeke. Uwitwa Yves Iradukunda we yanditse n'ubu barimo kurasana aka kanya mukora ayo makuru. Indi nkuru Latifa badukurikiye banditse ibitekerezo bakabitangaho ku rubuga rwacu. Nivuga ko mu Rwanda hadutse ikizwi nko gukora tatuwaje kwishinya. Urabizi ko mu bihugu byacu ufite shinya y'umukara bavuga ko ari ubwiza. Uwitwa Manirakiza Nestor yanditse ati ubabwiye ko ari bwo bwiza yarababeshye kuko ntago dukunda ibintu bimwe. Uwitwa Umutesi Claudine we yanditse ati bazabishima uko barwaye kanseri, urumva ko barimo barabinenga bamwe. Hanyuma Jerome Habineza we yanditse ati inzara zaraje turabimenyera, none haje ibyishinya zaba mbarirwa. Hanyuma indi nkuru abadukurikiye batanze ibitekerezo nivuga ko bu hagati ya FARDC n'igisirikare cya DRC na M23 n'umutwe urwanya leta, ubu ngubu buri ruhande rurashinja urundi kurutera. Abadukurikira rero nabo iyi nkuru bayitanzeho ibitekerezo. Uwitwa Emmanuel yagize ati Imana itabare abakongomani. Pascal we yanditse ati ikimbabaza ni intambara ziri ku isi muri kino gihe, birakwiye ko abaturage bacu babona amahoro. Hanyuma Latifa abadukurikiye banatanze ibitekerezo kuri video yashyizweho igaragaza ko BBC Gahuzamiryango nyuma y'imyaka 30 ikorera Londres yaje hano muri Nairobi ni muri Kenya. Witwa Eri yanditse ati ikaze muri Afrika, Zambia, Mozambique na Malawi na Tanzania turabategereje. Girimana we yanditse ati ni byiza rwose, ubu ngiye kujya mbareba imbona nkubone ku bijyanye n'amashusho. Witwa Fujo we yanditse ati BBC Gahuza murakaza neza. Latifa twakomeza kubwira abadukurikiye rero ko mwajya ku rubuga rwacu X, Facebook no kujya no ku rubuga rwacu BBC Gahuzamiryango mugakurikira amakuru ariho menshi, mugakomeza kwibanira natwe. Urakoze cyane Juventine. Uyu ni umwanya wo kumva incamake bizaba bikubiye mu kinamico Urunana cyo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro Urunana cyo kuri wa kane twabateguriye erega umenye yuko amagambo yose avuga atari uko abari wimuvugira Nosiya ariko ngwino nkwere kubundi nkwere duhamagare Karaveri dorari hano mu kabari nanyweragamo, tugende hano mu kabari ko kwa Munyamama dusanga yo Stefano turebe ko atinyuka guhakana ko ataryamanaga na mukobwa jana umushinja hari noneho urumva turebe ko abihakana. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu tugeze ku isaha y'isa moya n'iminota 54 Nairobi muri Kenya, ni 12 n'iminota 54 mu Burundi no mu Rwanda. Muri iminsi cyane cyane mu mujyi wa Kigali abantu b'ingeri zose barimo kwishyiraho tatu ahantu hanyuranye. Ubu tatu zigezweho n'izishyirwaho ni tatu zishyirwaho kubera impamvu z'uburanga, izizwi mu ndimi z'amahanga nka cosmetic status. Ariko se abahanga mu by'ubuzima baravuga iki kuri tatu zishyirwaho mu kanwa? Mugenzi wacu Anne Marie niwe mwiza yatugiriye inkuru ku buryo burambuye.
ni Maurice Tatua yamaze imyaka 5 gutyo nzikora ni cosmetic tattoos. Desire Tattoo Rwanda cyangwa Maurice Tatua ni umwe mu bakora tattoo mu mujyi wa Kigali. Avuga ko ibijyanye na tattoo hatabyize mu ishuri cyakora ngahora yihugura yifashishije ikoranabuhanga ku buryo ibyo akora abifitemo ubumenyi buhagije. Nakoze online practice nkora na research kuri Google niko kariyeri nagiye nyitangira. Buri munsi nkora research mbere yuko nkorera umuntu bitewe n'uruhu rwiwe, so ndi updating. Desire Tatua avuga ko yahisemo gushyira imbaraga cyane mu gukora tattoo zizwi nka cosmetic tattoos, no kuvuga izijyana n'ubwiza. Ntabwo ari tatuwaje zo ku mubiri akenshi nibandaho, aba harimo y'uruhara, hariho abantu nkorera iminwa, hari n'abo nkorera ishinya. Iyo nkorera makeya ni 100 yonyine. Mu kwezi ugiye kubara wabara yuko buri munsi umuntu abona umukiriya. Iyo wumvise akayabo gatangwa ku gukora tattoo wakwibaza impamvu abantu bahitamo kuyatanga. Desire Tatua arabisobanura muri aya magambo. Hari abakobwa nkorera, hari abamama nkorera, hari abagabo n'abasore nkorera. Buri wese usanga impamvu ashaka gukoresha ishinya itandukanye n'iyundi, ariko benshi baba bahuriyeho nuko gutya wewe aba asanzwe aseka ariko agaseka mu buryo ki yavuga butamunyuze cyangwa atisanzuye. Ikintu nanjye kinshimisha ni ukubona umuntu umaze kumukorera ishinya yiwe nayihinduye, nawe nkabona yuko ari kumwenyura kandi yisanzuye, bigera no ku marangamutima yiwe agatangira guseka yishimye. Kuko n'abakobwa nkorera wenda bakunda kujya mu mavideo y'abastari bamwe na bamwe hano mu Rwanda, iyo mukoreye wewe mukorera icyo agamije atari ukugira wenda ngabe aseka neza cyane kurusha abandi, ahubwo abashaka kuba afite iyo confidence yuko afite inseko nziza. Hari abibaza uko izi tattoo zikorwa. Desire Tattoo Rwanda arakomeza bisobanura. Tatuwaje ikoresha urushinge kandi tatuwaje zigira imashini zazo. Uri kubona iyo uri gukora tatuwaje ntabwo uba ugiye gutera urushinge ngo rwinjire mu mubiri mo imbere. Ni nka brush, ni nko kugenda unyuzaho kuri layer y'inyuma y'uruhu, nta nubwo byangiza uwo bikoreye. Dr Dusabe Jean Claude ni inzobere mu buvuzi bw'amenyo, wavuga ko ibyo gushyira tattoo mu kanwa atabyemera nk'umuganga. Ubundi gampati ntabwo ari ibintu twemera kwa muganga. Benshi babikora ari ubwiza, yenda ashaka ishinya y'umukara, hari n'amifuzo zivuga ko ishinya y'umukara ariyo nziza. Mu by'ukuri nta hantu twebwe mu buvuzi twemera ko ishinya y'umukara ari nziza nyine iruta izindi. Dr Dusabe kandi akomeza avuga ko abantu bakwiye kwitwararika kuko mu kanwa haba mikorobe nyinshi, ariko kandi ngo ho ntacyo ziba zihatwaye. Gusa mu gihe zigize ahandi zigera zishobora kuhateza ibibazo. Mu kanwa twese turabizi neza ko niho hantu hambere mu mubiri w'umuntu haba mikorobe nyinshi. Niba winjije urushinge mu ishinya, haba hari amahirwe y'uko hava amaraso. Noneho iyo havuye amaraso bivuze ko hari amahirwe y'uko ibyari biri mu kanwa bigize connection ku maraso muri rusange. Kurumva niba ahantu havuye amaraso haba hari amahirwe y'uko izo bacteria zishobora no kwinjira mu mubiri wose. Mu kanwa hashobora kuba harimo mikorobe zidafite ikintu ziri gutwara umuntu, ariko zagera ahandi hantu zikaba zateza ibibazo. Buriya inks abantu benshi bakoresha bakora tattoo, buriya abafite ibyo bita heavy metals. Niba harimo heavy metals, harimo mercury, amaril, arsenic, izo zose ni metals zifite ubushobozi bwo gukora icyo bita carcinogenic effect. Hari ubushakashatsi bugaragaza ko zishobora guteza kanseri. Ikindi kintu tugomba kwitondera, buriya abantu benshi bakora tattoo benshi basteriliza bakoresheje alcohol. Kandi alcohol hari mikorobe nyinshi idashobora gukuraho. Urugero nka mikorobe zishobora guteza hepatite ntabwo ushobora kwicwa na alcohol. Icyo gihe niba nkukoreyeho nkakorera ku wundi muntu, haba hari amahirwe ko nshobora gutaransfera za hepatite zicwa na alcohol nzikura ku muntu nzijyana ku wundi. Ibi Dr Dusaba avuga arabihurizaho na Desire Tattoo Rwanda, ariko kandi akanasobanura uko abantu bakwiye kubigenza kugira ngo babyirinde. Ni ukuvuga ati ubundi ikintu cya mbere ni ugukoresha igikoresho gishyashya. Kuri tatuwaje nta gikoresho kijya gikora inshuro ebyiri. Niba urushinge rukoze ni ukurujugunya. Tattoo kwishinya zishobora kugira icyo zongera ku buranga, ariko iyo ubuzima bubangamiwe uburanga buratakara. Anne Marie niwe mwiza, BBC Gahuza Miryango i Nairobi. Anne Marie niwe mwiza arakoze cyane. Mbere yo gusoza aya makuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba, reka twongere twumva amakuru agezweho twateguriye na Jadas Yondimondo. Umugwa mukuru wa Cuba Havana n'uburere butandukanye bw'ico gihugu byagiye mu kizime bitewe n'isambuka rikomeye ry'uburyo butanga umuyaga nkuba. Umukuru saca unikijejwe agatakazi na muntu yagirije abategetsi b'Uganda gukoresha amayeri yo kuburabuza muri iki gihe himirije amatora. Fokatuk yasabye ko haba amatohoza yigenga ku bivugwa ko hari abahagarikwa hadakurije amategeko, abanyuruzwa n'abakwagurwa mu gihe igitutu no kuburabuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'ibimenyesha makuru bigenda vyiyongera.
abategetsi ba Buraya bashyize ku masezerano ajanye no guhagarika burundu gukoresha gaze na peteroli iva mu Burusiya bitarenze mu mwaka wa 2027 nk'imwe mu ngingo itumbereye gukaza ibihano kuri ico gihugu cagirizwa gushoza intambara kuri Ukraine. Latifa, urakoze cyane Gerdas, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mbararikiye komeza gukurikira ibiganiro bitandukanye bya BBC Gahuza Miryango. Mwadusanga kuri Facebook na X BBC Gahuza ndetse no kuri website bbcgahuza.com. Mwari kumwe nanjye Latifa Umutesi.